Yohana yerekana Yesu umwana w'Imana. Uno munsi ugasanga umuntu arwaye umweretse mu bapfumu, hari ubupfumu uno munsi bwabatirijwe, uno munsi umenga burarekuwe, ariko babukurikirana n'ubupfumu, akaza kwa mwarimu ukaca umwereka mu bapfumu. Ariko Yohana umubatizi yavuga ati nguriya umwana w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute, by'abari mu isi. Hanyuma rero uyo Yohana nicyo yakora, nicyo gikorwa yari afise. Hanyuma rero umunsi urizina Yohana ariko arigisha, ijambo yari yahawe ryari ukwahukana ko ari icyaha. Ukwahukana ni icyaha, kandi Herodiya umwamikazi nawe yaragize gute, yarahukanye. Hanyuma rero abwira abantu ati kwahukana ni icyaha. Abwira Herode ati uyo mugore si gwawe. Abwira Herodiya turi umusambanyikazi. Herodiya ngo yicaye atavuga ati nkeneye kwahora. Abwira umugabo wiwe Herode, umugabo agira kabiri ati ica urya mugabo Yohana. Hanyuma rero ngo umwami acatinya abantu, acamushira mu ibohero ryajwi rimwagiriza ko yakoze ibyaha. Riba riragize gute, rirahoze. Abakozi b'Imana bazorondera kubahoza, bazorondera ko utovuga ukuri, azoguhoresha ikositime, kuko azi yuko niyayiguha udatweruka kuvuga ibyaha byiwe. Azoguhoresha amafaranga, azoguhoresha ikindi. Herode yacimye gushira Yohana muri prison. Iminsi irahera, ubu Herodiya ntakimukakaza, eka na Herode ntakimukakaza, kuko Yohana ari muri prison. Hanyuma haragera ngo umunsi Herode yibuka ivuka yiwe, abashikiranganje, abaguverineri, abantu b'icyubahiro, abashinga amateka, abakeguza amateka, eka barazangira baruta kutumeze. Hanyuma baje umunsi mukuru uratangura. Umunsi mukuru utanguye, Koloneli nubwo bahungu hano ngo umukobwa wa Herodiya yitwa nde, Salome, araramukirwa, aratamba indirimbo zariko zihavuga yaje, indirimbo zariko zihavuga. Hanyuma abantu bose bari banezerewe, numvise bavuze bati uje usomera ijambo ry'imbere yo gusenga, nca numva muratwenze mwese. Nuko ncitabiriza umuntu tumwe. Imana yarakwimanye, Imana yarakwimanye, iza kugutanga ntukiriho, iza kugutanga uba waribagiranywe. Achavuga ati mukobwa nsaba icyo ugomba cyose ndakiguha
naho kiba igisate c'ubwami, baba minisitiri, b'abashikiranganji, b'abantu bose bakoraniye biteguye bose guca bagira gute bunamira Salome. Bose bariteguye kuko barazi ko aca avuga ati ndasabye kuba icegera cawe. Nuko bose bariteguye guca bahaguruka bagakubita inkuru hasi. Ngo Salome arahagarara, amaze guhagarara yiyumvira ati ndafise mama reka nje kumubaza ico nohitamwo. Mama umwana ambwiye ngo saba icyo ngomba cyose arakiye, naho kiba igisate c'ubwami nsaba ikigamwa. Mama atumviriza rero umwana wacu, unyumve mwabagore muhanurika abana banyu, unyumve ubu nyene akira umubehe uca ushira umwami uti umutwe wa Yohana. Mama umutwe wa Yohana ntusubire, shira umwami nyaruka. Baba minisitiri bose b'abashikiranganji bahagurutse bariteze wa mukobwa yanje n'ikibakure ngo acashike imbere y'umwami ngo mu mutwe wa Yohana. Ahisemo shengero ry'Imana, ahisemo ndakwifurije guhitamo neza, guhitamo neza ikizokugirira ikimazi. Umwami Yesu yaratubwiye guhitamo neza, mbere aratubwira ngo hari igihugu ciza cane nasezerani ko mutaririmba ngo mufashe mubwira twizeye aho yaje yagiye sinzi yo yari igihumbi. Unamuzi imyaka itanu itera ingorane, ariko ndazi ko umunsi uri izina nzogazanya na Kristo imyaka ingahe? Hitamo neza, hitamo kuzogazanya nande na Yesu. Abifuza guhitamo neza, Imana ibahezagire. Hanyuma ngira mpamagara umuntu agira ati Mana hari icyo bisemwo muri uyu mwaka. Ubona udakeneye umukozi
ushobora gufukama uri ariko ubwira ati ndakeneye umukozi w'Imana afasha cyutambuka zino nimwica Imana ibahezagire tambuka wowe uti hadi cyo gira mbitemo naratakaje nahisemo nabi uno munsi ndakeneye kongera guhitamo neza.